Hello guys, nizere ko mumeze neza. Ndasubiye kandi kubaha ikaze kuri ino video, kaze kuri ino podcast kugira ngo twongere kandi tuyage. Ndabaha ikaze mwese. Nipende sana yanika kuntakuna nitaka Yesu na mimi ulinitafuta nikae karibu yako na Kera nkiri umwana nakunda kwikirana indirimbo za slow, izo yari guze wanje. Urazi ko abana bato iyo ukiri umwana usanga ukunda indirimbo nyine zicangamutse, zimwe zirimo vibe nyene y'ibisazi. Ariko jewe ndibuka nkiri umwana nakunda indirimbo zigenda buhoro buhoro cyane, sinzi impamvu ariko numva arizo ziratira attention wanje, numva ndiko ndaviva ivyo bihe, numva yuko wow, ibi bintu biri deep. Iyo umuntu ariko araraba video, araba indirimbo, akenshi ijya moma abona muri video, ajya mu image abona muri video aramwatiha, akumva ko yinjiye muri iyo mood, akumva yuko ariko arabaho iyo moma n'uwo muntu ariko araraba kuri iyo video, akumva nk'uko umengo ingene yiyumva niko uwo muntu ari muri video ariko ariyumva. A force yo kuguma uraba amafilme, uraba amavideo, indirimbo n'ibindi bintu byerekana ama image yo ngaha, kuko ayo ma image aba yarakozwe afise target ku muntu aza kuraba iyo image canke iyo ndirimbo canke iyo filme. Hariyo objectif umu producer canke umu acteur canke umuririmbyi aba afise mu gihe aza gutanga iyo image yiwe, iyo ndirimbo yiwe canke iyo filme yiwe, akamukura ahantu ari akamutwara mu kindi kibanza. Ndibuka umunsi ninjiye Canada, nashitse kuri airport ya Toronto. Nigiye nashikayo nari ari ukuntu umuntu aba yiteze bya bintu. Abantu benshi bazi ko ari big town, ya ushobora gukompara na New York City. Ni ville nini cyane, yubatse cyane, ama buildings manini. Rero ahantu bubake airport yabo na ahantu kure ya downtown, na ahantu kure ya ville, na ahantu ofet igihe uri kuraterisa kuri airport, ahantu uraraba autour de toi, kubera je nari nicaye kwidirisha. Rero aho hantu hari plat, hari tellement plat ku buryo nta nzu na meme na etage nimwe, ofet ibazi na etage nimwe wigera umuntu ushobora kubona mu gihe uri kuraterisa kuri airport. Ibaze umuntu yamye abona igiteye nyine yuzuyemo ama buildings, hanyuma ukaca wiyumvira uri kuragera aho hantu hari kiyaya nk'uko umengo ni igiterrain cabaye abandonné, uri kuraraba autour ya airport, uri kuraraba ugahigana meme na etage nimwe ntubashe kwibona. Ibaze iyo deception ugira muri iyo moma. Utangura kwibana mbega bampangitse nuze iyi ndege bantwaye Bangladesh, bantwaye nuze ya Baghdad, bantwaye. Kuko jewe naciye mbandanya mva ngaho nja mu yindi ya province. Umunsi nasubiyeho ikindi gihe ndi kumwe n'umu oncle wanje, duca hafi ya downtown, tuca rero niyo naciye mbona ya ma buildings. Rero aho niyo naciye mvuga ati wow, a big city, this is Toronto ya vrere. Nukuvuga ko ya ma buildings arahari, ariko siyo yonyine ahari, ariyo n'ahandi hantu hata buildings zihiriho, hadakoze, hadateguye, atasuku. Ndakwereka ingene influence ari ikintu gikomeye. Dufate nk'ubu uri umuntu aba muri Europe canke muri Asia, ntuzi ikintu na kimwe ca Amerika, ibagira ya ma video, ibagira za nkuru zose wigeze wumva muri continent ya Amerika, hama ukibagira ibintu byose wigeze wumva muri Afrika. Hama nka jewe ngaca mfata image y'ahantu hadateguye, atasuka, ari ubucafu, hadateguye, hameze nabi, asafo cyane ho ngaha hanze, ngaca ndayifatanya n'ahantu tuvuge mu Burundi canke mu Rwanda, ahantu hari hotel ya 5 étoiles, ahantu hari class, ahantu hari clean, ari ibirahuri, ari ibiki, ahantu nyene hari wow. Ngaca mfata iyo image, ngaca ndayifatanya na ya image ya fake y'ahantu ngo isa nabi yo ngaha hanze. Rero n'abandi bantu bakabandanya bakora muri iyo faso. Wibaza ko inimba mbuba muri Europe canke Asia, umunsi wateguye gufata voyage kugira ngo ugende uryoherwe, wibaza ko uzoja hehe hagati yo muri Amerika na Afrika?
sinzi umuririmbyi ushobora kuba ukunda muri kino gihe, sinzi umu influencer ushobora kuba ukunda muri kino gihe. Umuntu ushobora gutangiraho akarorero ni Michael Jackson. Michael Jackson we byari birenze, we bamubonye ariyo baca baraba umuntu nta kintu aratangura kuririmba, umuntu ntaratangura no gutamba, entre yiwe gusa baba bateguye ku buryo ashobora kuva munsi ya stage, ico kintu kikaca kimu ako kanuzeya kakaca kamuduza akaca comokera imbere y'abantu guke. Rero iyo entre yonyene yo kuza gusa akaca comoka imbere y'abantu guke, nuwaje yishuye concert yiwe yacaraba we amahera waje wishuye kugira ngo uze kuraba za ndirimbo, kugira urabe ingene aza gutamba, ariko gusa entre yiwe umuntu nta ABC aratangura kugira, entre yiwe gusa ukacuraba fata bugatwara muri ambulance, wowe concert yawe iraheze, show iraheze, uraheze, ico cyonyene kirakwisha, entre gusa yonyene irakwisha, ntukene no kuraba suite, ntukene no kugira gute. Rero iyo ni influence tema ari abantu batravaye carrière yabo, barakora n'ingubu nyinshi, bagira impact nini ikomeye ngaho kwisi, abantu bakibagira yuko nubwo bafise bagize impact ariko n'abantu, ari umuntu ababara, ari umuntu ashobora kuba ari wenyine akarira akagira depression, kubera malgré yuko abantu benshi bamukunda ku isi, malgré yuko isi yose imubonye ikaciraba, malgré yuko abantu yo bamubonye akavuga ati icoma nkaba nkawe, icoma nkahura nawe gusa nkafata selfie nawe, ni objectif y'ubuzima nk'uko umengo nzoba ndayishitseho. Ariko ugaca usanga abo baririmbyi muri iyo periode nyene bagifise success, muri iyo periode bakiriko baragira impact, abakundwa n'abantu, ugaca usanga muri iyo minsi uruce ugwa kuri news ibiko iravuga yuko wa muririmbyi yiyahuye muri salle de bain yiwe, wa muririmbyi yapfuye na overdose ya drogue. How? Gute overdose? Yabuze iki? Ni igiki cyahabaye? Aho rero ugaca usubira inyuma ugasanga uriya muntu kumbe malgré yuko yahura n'abantu agatwenga, akagira performance, akaririmba ibintu by'ibisazi, hamwe concert ihera bakavuga ati salute, ariko ugasanga uwo muntu malgré yahejeje kugira izo performance avuye muri iyo show, inyuma yo gutandukana n'abandi bantu bose na timu yose, akaca yinjira mu nzu yiwe ari wenyene, ugasanga ni umuntu yamagwana na depression, ugasanga ni umuntu yamafise vide, atamunezero w'ukuri yamafise, atari ya indi apana, sindiko ndavuga wa munezero yerekana kuri stage canke yerekana imbere y'abantu, no ndavuga no wa munezero n'igihe uba watandukanye n'abantu, ni ubwo uba uri wenyine muhira, wa munezero kuzura n'iriya bintu byose by'abantu bamukomera amashi, yama autographe yasinye, biriya byose ikaba nta kintu na kimwe kimukurikira mu mutima, ibyo byose akumva nk'uko umengo ntaco biko biramufasha, akaguma yumva via vide igomwa muri we. Rero ijambo ry'Imana riza rikaca rivuga ati ubimaze iki kuganya isi yose ariko ukaca ubura ubuzima buhoraho? Ni byiza kugera kuri objectif yawe, ni byiza kuronka amahera, ni byiza kuronka amazu, ukaronka ubutunzi, ukaronka iki, ni byiza, ariko ibyo byose ni wamara kubironka ariko ukabandanya ufeelinga ya vide muri wewe, ukabandanya uri wa muntu aguma agwana na depression, aguma agira manque y'umunezero n'urukundo muri we, ibyo byose aba ari ubusa, ibyo byose usanga ari ubusa. Aho rero niyo bica bituzana mu buzima bwa Salomo, umuntu yagize yaronse amahera, aronka ubutunzi, aronka ibintu, aronka abagore, abantu bakunda abagore. Wowe nimba wamaze kuronka kuja kunuze guhura n'abakobwa 7, 10, 20 sinzi 30, ukumva ngo urarenze, ukibona nko kumengo umuntu hatari kwisi, ndiko ndakubwira umuntu yaronse abakobwa 700 abagira nk'abagore, aronka n'abahabara 300, ibibaza iyo level. Ariko umuntu malgré ibyo bintu byose amaze kubironka yavuze ati byose n'ubusa, byose bisa nko gukurikira umuyaga. Ibyo bintu byose urashobora kubishikako, ariko ukamura umuntu ari malheureux, ukabumura umuntu ababaye, niyo utobyerekana imbere y'abantu, ariko ukaguma uri wa muntu
ari wenyine aguma agwana, aho umuntu aguma aba ari heartbroken, aguma agwana na depression, aguma agwana n'ubuzima. Ariko today nagomba ndakubwire ko birashoboka yuko uronka ayo mahoro nubwo atakintu wowe ufise. Birashoboka yuko mu gihe utararonka ibyo bintu, nimba wamaze kubironka Imana ishimwe, ariko no mu gihe ibyo bintu utarabironka, birashoboka yuko ayo mahoro, uwo munezero, iyo vide iri muri wewe ishobora kuba comble, iyo vide ishobora kuvaho ukuzura amahoro, ukuzura urukundo. Mu gihe wowe ufise Yesu mu buzima bw'iwawe, ari we umucunguzi w'isi yose, ku gikorwa ciwe yagize ku musaraba, apana gusa ngo turonke amahoro ngaha kw'isi, ariko dushobora no kuzoronka ayo mahoro n'umunezero n'inyuma y'ubu buzima. Simvuze ngo umwizeye Yesu ngo directement ibintu byose bica bikora ucuronka amahoro n'umunezero akanya kose, ariko ndakubwiye nti uyu Yesu numarwe yuko uraca mu bintu bikomeye, ari capable yo kuguhereza inkomezi, ntibikugumize muri effet negatif, ntibigushire hasi, ariko abantu bakama bakuraba, bakurikora kurabira kwakura, akavuga ati uyu muntu hararyohewe, uyu muntu nacabuze, uyu muntu yaramaze gushika kuri inuze objectif yiwe. Ariko barihenda, uriko uraca mu bibazo bikomeye, ariko ibyo bintu ntavyo bariko barabona. Kubera iki? Kubera ayo mahoro n'umunezero wa Yesu anyengetera mu mutima wawe, anyengetera mu buzima bw'iwawe, bigagutuma nubwo uca mu bintu bikomeye ukaguma wizera, uvuga ati nubwo ndiko ndaca muri ibi bintu, ndafise umuntu yanesheje isi, ndafise umuntu yaje aharanesha kubera ibi bintu nyene exactement ndiko ndacamo. Kandi ugasenga Imana ikaguhereza inkomezi yo guca muri ibyo bikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ati Yesu azogaruka. Nimba uri umuntu akunda hit, nimba uri umuntu akunda ibintu bigezweho, ngoma ndakubwire ngo hariyo hit itigeze iva kuri hit. Iyo hit nayo ni Yesu Kristo. Hariyo abantu baza bagakora ibikomeye, ariko mu nyuma bakava mu mubiri, abandi hakaza kandi n'abandi. N'ubu hariyo abandi bari kuri hit no munsi, ariko kandi ejo bazova kuri hit, hazosubira kandi haze n'abandi, havugwa n'ayandi mazina. Ariko ngo ndakubwire ngo hariyo hit itigera iva kuri hit. Iyo hit nayo ni Yesu Kristo. Niwe azogaruka kandi kugira ngo aze gutora abantu bamwizeye, kugira ngo abakize ibyago bizoba bitanguye kugwa ku bantu batigeze bamwizera. Rero ndakwifuriza nawe ahantu uri hose kugira ngo wizere uwo mwami yaje kugira ngo agutabare ibyago bizoza mu gihe kiri imbere. Ego jewe ndamwizera, ego kandi ndizera yuko umunsi umwe nzoba ndi muri ico ikibanza aho ijambo ry'Imana tubwira ngo hasi hose babantu bahora bakunda hanze, babandi bantu bahora babona hanze bakibaza ngo nahantu ari clean. Ndakubwire nta hantu hazoba ari clean nko mwijuru. Hasi hose azoba ari or, ibaze inzahabu. Sindiko ndavuga isima, sindiko ndavuga ikaho, ariko niko ndakubwira ngo hasi ingene ijambo ry'Imana iradekriva ko azoba ari inzahabu. Hasi hose azoba hasa nk'inzahabu. Rero imagine aho hantu. Ubuzima buri inyuma y'ubu buzima na hamwe bushobora kuba buhuriye n'ubu buzima. Baze ibintu byose ubona ku isi Imana yabiremye ku iminsi 6, ariko kuva igihe Yesu yagiye yahaize imyaka 2000 yagiye avuga yuko agiye gutegurira ikibanza abamwizeye kugira ngo bazogende babane nawe. Mbega wibaza aho hantu hazoba hameze gute? Kwizera Yesu nibisaba yuko ureka gukora. Nimba uri umwigisha, nimba uri umuganga, nimba uri umunyapolitike, ahantu hose wowe uhari, nimba uri umuconvoyeur, nimba uri umuchauffeur, nimba uri umuntu akora muri production, nimba uri umuntu akora muri management, ahantu hose, akazi kose, poste yo burimo, birakunda yuko ubandanya gukora, ubandanya akazi kiwawe, ariko wizeye umwami Yesu kugira ngo inyuma y'ubu buzima nta marira azoba kiriho, nta kubabara, nta kubura abantu bizoba bikiriho. Ndazi ko urupfu ari ikintu kibabaje, especially iyo urupfu rutangiye gutwara abantu batwegereye. Aho niyo umuntu ashare realiza yuko ubuzima ari bugufi. Aho niyo bintu umuntu acashika kuri point aho yiyumvira ku byerekeye urupfu, akabona ko ubuzima bwose ari ubusa iyo urupfu rutangiye gutwara abantu batwegereye. Ariko ndakubwire ngo ngiye Yesu ataragaruka, twese niyo nzira. Ariko ikibazo si ugupfa, no, ikibazo ni
upfuye unubuhe buryo upfuyemo. Mbega upfuye wamaze kumwakira Yesu? Kuko ntuzi umunsi uzova muri ubu buzima, iryo ni ibanga ry'Imana. Ariko ndakwinginze ngo mu gihe uri kurumva aya majambo ntureke ureke gufata decision mu gihe wumva ko ari mwemu yera iri gukora ku mutima kugira ngo ubashe gufata decision no munsi yo kwizera umwami Yesu. Rero ndagusabye ngo watura aya majambo ngiye kuvuga kugira ngo uronke na wewe ubugingo budashira mu gihe Yesu azogaruka ngaho ukiri muzima, nawe ubashe kuba uri muri iyo fure y'abantu bazoronka ubugingo budahera. Niyo ayoteba kugaruka ariko making sure ni wava muri ubu buzima kugira ngo making sure yuko Yesu niyagaruka mu bantu bazozuka ubwa mbere, na wewe uzobe urimo kugira ngo igukize ibyago bigiye kuza muri ino si, aho abantu batamwizeye bagiye guhura n'ishano, bagiye guhura n'amahano mu kindi kirimi, bagiye guhura n'amahano mabi cyane akomeye. Rero ndakwinginze ngo usubiremo aya majambo kandi uyasubiremo uri kurizera kugira ngo Yesu agire icyo akoze mu buzima bw'iwawe, kuronke ubugingo budashira. Rero usubiremo aya majambo: Mwami Yesu, ndemeye ko ndagukeneye mu buzima bwanje. Shaka ko umbera ukuri n'inzira binshikana kwa Data. Nyigisha ijambo ryawe umunsi ku wundi. Nkurire mu ijambo ryawe kugira ngo niwaza gutora ishengero ryawe nanje nzobe ndimwo. Kugira ngo nzobane nawe ibihe bitazoshira. Mu izina rya Yesu Kristo nsenze, amen. Imana iguhezagire cyane. Ndakubwire ngo ingingo ufashe uno munsi ni ingingo ikomeye gusumba izindi ngingo zose wafashe ngaha mu buzima bw'iwawe. Imana ibahezagire cyane, Imana ibakomeze mu izina rya Yesu. Naho jewe tuzosubira ku bukombe bw'Imana. Imana ibanzigamire. Ciao, ndabakunda.